Ndasubiriye kubaha yambu mwarundi namwe warundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri n'umuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. N'imbonesha kure rero imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga kuzindi mbonesha akure aho zoba aziri hose. Ndabaye kazi rero mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri n'umuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Dore rero zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu ari buze gushimikira ko muri aya masaha turaza kunyarukira ku migenderanire ndetse n'umubano hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cacu c'u Burundi. Nyuma yuko rero intambara yongeye kwaduka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse abanyekongo batari bakeyi bagahungira mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane mwarumvisemwo ko hari hahungiyemo n'abapolisi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bace bajanwa mu bibanza bakiriramwo impunzi. Amakuru twahawe n'amasoko yacu umugwi wa M23 ukimara gufata ikibuga c'indege ca Kavumu ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma hatibagiranye intara ya Bukavu, intambara yabandanije ndetse no muri Uvira bituma abanyekongo batari bakeyi ndetse harimo n'abanyamurenge bongera guhungira mu gihugu ca Repubulika y'u Burundi. N'amakuru rero twahawe n'amasoko yacu twari babariye na cane ku ngingo zagarukaga ku mpunzi za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no uko nyine zambukaga ziza mu Burundi. Makuru twahawe n'amasoko yacu nyuma yuko rero impunzi z'abanyekongo zishitse mu Burundi zahawe ibibanza zakirirwamo, na cane kuko nyuma yuko umutekano utangiye gutosokera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mwanumvise ingingo yafashwe yo gufunga imipaka ihuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo nkaravyumvishe ayo makuru ntabwo turibuze kuyagaruka kuko byaravuzwe cane, ahubwo amakuru yita cyane kuri aya masaha twoba atubazaniye ateye guca. Kuri ubu rero ku mupaka wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi intambara irongeye iradutse. Ababanyi abavandimwe inshuti babanyi bongeye gusubiranamwo barajyanye injyane ni zose hagati ya leta ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo ndetse na leta y'u Burundi ya Evaristo Ndayishimiye. Aba bagabo bomi baragize umubano udasanzwe ndetse bakagiranira n'imigenderanire. Perezida w'u Burundi Evaristo Ndayishimiye murabizi ko yamaga yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikaje gufatikanya n'umugwi n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo Wazalendo ndetse na FDLR guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Byaravuzwe cyane binavugwa ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo hoba hari amahera ngo yoba yarahaye Evaristo Ndayishimiye kugira abandanye amushikiriza abasoda bamufasha guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ibyo twarabibabariye mu makuru atandukanye twagiye turabashikiriza mu misi itandukanye kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Amakuru rero twari tubazaniye nuko kuri ubu ngubu ku mupaka uhuza Burundi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo intambara irarose ababanyi basubiranyemwo. Muyandi makuru kandi turaza kuyabandaniriza mu ntara ya Bubanza. Muri Bubanza haravugwa umukenyezi apfunzwe azira ko yoba yarerekeye uwafashe ku nguvu umwana w'umwigeme. Kuwa 17 Ruhuma 2025 uyu mukenyezi niho yafatwa yagirizwa ko yoba yarafashije mu guhuza umwana w'umukobwa afise imyaka 16 n'umusore bari bagendeye iwe. Ibi rero ibiyago bavuga ko rero ibiyago bari ngo byaje guteba byadukamo ubushurashuzi, uyu mwana w'umwigeme aca arashurashuzwa nkuko amakuru twahawe n'amasoko yacu abidushikiriza. Turaza kubigaruka ko nabyo ku buryo bw'idonido tubabarire ukungere amakuru yavyo ameze. Muyandi makuru rero tubandanije kuri ko biravugwa mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu bya ONU. Muri ONU amakuru rero duhafise kuri ubu ngubu inama yari yateranye igira irabira hamwe ku ntambara iri muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Kuri ubu rero bari bafashe ingingo gusa Burundi bwavuze ko bwahakanye ku ngingo ya ONU yiyamiriza intambara y'Uburusiya muri Ukraine.
Ivyo bikaba rero bishobora ngo gusigura ko Uburundi budafata intambara y'Urusiya muri Ukraine nko kuvogera ikindi igihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika za Donald Trump nazo ngo nyene zatoye oya. Ni mu gihe kandi izari zimenyerewe zitora ibihabanye cane n'ivy'Uburusiya ndetse buba bwipfuza. Ku rundi ruhande kandi Ubushinwa n'Ububirigi, ku rundi ruhande Ubushinwa ndetse n'Ubuhindi vyigumije. Ibyavuye mu matora ibihugu 93 vyatoye ego, ibihugu 18 bitora oya, naho 65 navyo ngo bikaba vyigumije. Ayo matora rero yabaye kuyuwo. Aya matora kandi bivuga ko yabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 Ruhuma 2025 yasabwe na Ukraine ngo amakungu yiyamirize intambara y'Uburusiya muri ico gihugu ca Ukraine. Tubandarije amakuru yacu kuri bw'idonido kubiriko biravugwa mu ntara ya Bubanza haravugwa umukenyezi apfunzwe azira ko yoba yarerekeye wafashe ku nguvu umwana w'umwigeme. Kwa 17 Ruhuma 2025 uwo mukenyezi niho yafatwa. Yagirizwa ko ngo yoba yarafashije mu guhuza umwana w'umukobwa afise imyaka 16 n'umusore bari bagendeye iwe. Ibiyago ngo barimwo biteba ngo vyadukamwo ubushurashuzi. Imbere yo kumufatirwa bariko barashurashura ku mutumba wa Kivogo muri zone ndetse na komine Bubanza aho ico caha acabereye. Ngo bari babanje kubukwirwa ko na serugo igihe ngo bari kumuhana iwe. Aha rero bakavuga ko ngo hari nk'isaha 2 z'ijoro. Agize ngo araricira hasi ngo ntiyamenye iyo iyindi imisore izananye iramwadukira iramukubagura. Bivuga ko rero uyu musore n'uyu mukobwa baca bava muri urwo rugo nyene hanyuma baja ahantu hafi ngo yaho. Serugo yagize ngo aragarutse avuye kwivuza kwa muganga abasanga aho hanyuma baca barahunga. Bose uko ari babiri ubu ntibarafatwa. Ni naco gitumye ndetse uwo mugore ngo yaciye afatwa kumvo ngo z'amatohoza yoba ariko arakorwa n'abashinzwe iperereza. Ababanyi bo bahaye amakuru amasoko yacu bagira bati inarugo niwe wabigiyemwo ngo kuko nta kuntu ari umuvyeyi yo kwakira umukobwa n'umuhungu izo saha iwe. Ngo bahaganirire ntabirukane canke ngo ahamagare abavyeyi babo. Kubera ko uruhara rw'umuvyeyi ku mwana rukomeye cane, ababanyi basaba ko boza barafashanya mu gukurikirana indero y'abana kugira ubushurashuzi mu rwaruka bwoye gusasirwa indava. Mu makuru rero twariko tubashikiza twabara ko n'ubundi hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'Uburundi ku mupaka w'u Burundi na Kongo intambara yongeye kwaduka. Basubiranyemo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Reka rero dusozerere ngaha mwe babanyi twabanaga makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri numero shaka yanyu mukunda cyane ya Isange TV kuri aya masaha. Reka twe tuyasozerere ngaha turaza gusubira mu makuru yacu uya nijoro n'amakuru tuza kuba twaturukanijwe n'amasoko yacu abari ijya nino twagiye twoherezayo. Reka rero tube dusozerereye amakuru yacu ngaha yo kuri aya masaha turaza gusubira nijoro. Nimukomeze kugira ibihe byiza gusa ntitwakwibagira kubibutsa gufyonda sabone ndetse na partage maze mukaza muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane iya Isange TV ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe
mwanywanyi duhorana mu makuru y'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri no mbonesha yanyu mukunda cyane iya Isange TV. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha turaza gusubira mwijoro.